bakunzi b'urubuga BM4 Plus famille BM4 Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu caka gatondo igenekerezo rya gatanu kwezi n'ukwa gatanu uno mwaka turimo 2025 ntangore nifuriza gatondo keza abantu bose badukurikiranye aho baherereye hose aba mu Burundi muri Europe muri Asia n'ahandi henshi hatandukanye turabizi yuko mudukurikirana muri mu mihingo igiye itandukanye muri agatondo ndabazaniye inkuru na cyane ku butumwa bumaze iminsi buyerera canke butembera busambazwa ku mihora ya WhatsApp, Facebook n'ahandi henshi hasanzwe hatanga ubutumwa mu buryo byihuse. Amakuru ndabazaniye nuko hari umuhari uri kwizina rya Intare Revolution haguruka bavuga ko ari abarundi bashoboye guhunga mu mwaka wa 2015 mu migambi bafise ari migambi yo kuza kuvogera igihugu cy'u Burundi. Bavuga yuko Bujumbura yo bayizi neza bashobora kuyifata mu ndwi imwe canke mu ndwi zibiri. Muri abo barundi harimwo abo twokwita abavugizi canke abasanzwe bapromotinga ivyabo. Aho rero ntitwibagiye ko harimwo umugabo yitwa Chimamanda Moses abenshi bamukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye ndabizi yuko bamuzi n'uwitwa Kagenda abenshi nabo ni baramuzi kuko amakuru dufise yiziwe nuko ari mu bateguye manifestation yo yabaye mu Burundi mu mwaka wa 2015. Ibi rero tugaruke ku murano makuru yacu murabizi simba ndumva ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe dushobore gutahura ivyinshi ndetse anadusobanurire mu buryo bwimbitse ivyuno muhari w'Intare Revolution haguruka n'ibindi byinyegeje inyuma yavyo narijya ibi bintu bimeze kuba bifise ibinyegezwa byinshi niko novuga. Rero mu nkundire ndamuramutse nonga ndamo ikaze mu kino kiganiro cacu cyagatondo bwana musesanguzi reka ndakuramutse ndakwifurize na gatondo keza. Mwaramutse cyane bwana journaliste. Nizere ko waraye neza cyane gose. Reka ndamutsa n'abadukurikiranye ndanabipfurize kugira umunsi mwiza bagire ibihe byiza baze no kuroranirwa mu byabo mu bikorwa baza gukora byose ndetse n'imiryango yabo ize kuroranirwa. Bwana journaliste hariho ibintu bigenda byisubiriza. Uraho no yavuze ngo kwisi ngo nta bintu bishasha bikibaho ngo ibituruko tubona ngo kira byarigeze kuhaba ngo biriko bigenda byisubiriza. Hari amazina y'abantu babiri bavuze ntaza gutakaza ko n'umwanya kuko sinja nkunda kuvuga ku bantu nubwo bo baba ari ibintu by'ibitangaza bakoze, ariko warigeze kutubwira yuko iyo uri kurahamagara imbwa ushobora kuzihamagara mu izina. Sinzi yuko nyamba ntakugoye aba bantu bivanye n'ibyo nza kubavuga ko turabagaruka ko mu izina kugira reyerima abantu bashobore gutahura mu buryo bwimbitse ivyo tuko turababwira. Merci. Bon, reka kwanza bwana journaliste mvuge kwanza kuri iki kintu warutanguye ko kuvuga. Burya abantu bakuru badusumba wenda nawe turi mu rugero rumwe baraza kubitahura cyane gusumba abo biza kugora gutahura na generation mashasha. Abazungu imitego bakoresha yamyari imwe kuva kera na n'ubu niyo bakoresha kumbure bo bayigira update mugabo ni ya indi nyene. Ndashaka imbere yuko twinjira muri kino kintu wavuze ngo cyo yashitwa n'imbaga Intare Revolution turabe kwanza Kagame kugira ngo ashobore gutwara u Rwanda yigira umwami w'igihugu cy'u Rwanda. Oya kugira ngo yigira umwami byagenze gute? Ku ntwaro ya pasiteri uyu Kagame yaje asubirira ni pasiteri Bizimungu baragerageje kumunaniza mu nzira nyinshi kandi zitandukanye bwana journaliste. No kuvuga uyu president Paul Kagame abifashijwemwo novuga
n'abakoci biwe abamukocinga barakoze ibintu bitagira uko bingana mu kunaniza Pasiteri Bizimungu kugira ngo Kagame niyashikira ubutegetsi abazoca abona yuko umenga niwe umuperezida u Rwanda rwari rukeneye kugira ngo agume atwara u Rwanda. Aha no kumenyesha yuko Kagame yararemye imigwi novuga y'iterabwoba mu gihugu cy'u Rwanda, bakagaba udutero twa hato na hato bakaja kwica abantu kugira ngo bikunde n'abenegihugu babone yuko uyu Pasiteri Bizimungu byamunaniye kuroderesa igihugu, byamunaniye gutora, no kuvuga gushira igihugu ku murongo, ikibazo cy'umutekano. Barazibira ibintu byinshi, handavuga bidandazwa kugira ngo abenegihugu bicwe n'inzara, ibiciro bikaduga kugira ngo gusa berekane yuko uyu Pasiteri byamunaniye kuyobora igihugu. Ibi byose ni ibintu Kagame n'abambari biwe bategura FPR. Ugiye kureba amateka yabo uraza kubisangamwo. Abadukure nabivuze nibo babitse cyane kudusumbya, aya mageneration mashasha nyatabizi. Ibi rero bona journaliste, ibi ni navyo bakoze mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nivyo bakoze mu gihugu cy'u Burundi. Uti babikoze gute? Ku ntwaro ya nyakwigendera President Nkurunziza baratublokeye ibintu byinshi bitagira uko bingana, badutaye mu bihano by'agasakisaki, badusabira ibihano ku bihugu vya Burayi na Amerika. Urazi yuko Nkurunziza yatwaye imyaka ingahe atamfashanyo nimwe turonka. Aha hose kwari kugira ngo abenegihugu bicwe n'inzara, ibintu bibiyangare mu gihugu, hama bikunde bashobore kuba bahashira indongozi zabo bifuza, berekane yuko Perezida Nkurunziza byamunaniye. Aha wabivuze neza ko ngo Kagenda wavuze ngo yari mu bateguye manifestation 2015. Jewe sinovyemeza ko yari mu bateguye manifestation gusa, ico no kwemeza nuko yoba ari mu bakoreshejwe, kuko sinibaza ko bafise capacité yo kuba yotegura manifestation. Kuko manifestation yateguye ku rwego rwo cyane gose, kandi burya ntihari yateguye manifestation, yateguye kudeta, yarakoreshejwe. Bijya baremye mu mitwe ugwaruka yuko Nkurunziza yananiwe gutwara, bitabereye yuko yogaruka kandi gutwara igihugu. Barazana novuga ibyitwazo byinshi bitagira n'ifatire kugira ngo berekane rayema yuko byanse. Ahambere no kumenyesha bwana journaliste yuko igice nyamwinshi c'abagiye muri manifestation 2015 ntibari bazi intumbero ya vrai y'ijya manifestation, ntibari bayizi kabisa. Bagendamo kubera gakuku. Mugabo abateguye ivyo bategura bo bari babizi. Ni kuva rero ku ntwaro ya Nkurunziza aho twatanguye kubona abarundi basabira ibihano igihugu cabo. Urumva ndatanga uburero bwa Pacifique ninahazwe, aba Bobo Rugurika, ba Magibande n'abandi, aho yubahuka kaja kuvuga ngo Burundi ngo ntimubafashe ngo kubera ngo ibintu bitanafashe, akibagira yuko harimo bibi wiwe se wabo. Voilà, nubwo abo bose batuba barimwo, nubwo abo bose batuba barimwo, abarundi bakeneye kubaho nk'abandi banyagihugu mu bindi bihugu. Nta mpamvu nimwe hari yo kuba bosabira ibihano igihugu. Ariko nshaka ko abarundi tubitahura bino bintu. Basabiye ibihano cyangwa se bakomeza gusabira ibihano igihugu kugira berekane yuko abari ko bararongora igihugu badashoboye, byabananiye. Ni bimwe abarundi bwana journaliste bamenyereye yuko iyo hegereje amatora hacaba intambara, haba ubwicanyi butandukanye. Ibi bitegurwa n'abajya nyene kugira ngo berekane yuko uyu muperezida ahari ubu cyangwa se umugambwe ahari ubu ntubereye kugaruka, ntubereye gutorwa. Ni ukuvuga bazana amananiza menshi wanashaka kenshi mu bihe by'amatora, ubwicanyi, iterabwoba ritandukanye, kugira ngo bateranye iyo leta ibihari n'abenegihugu kugira bikunde baje mu matora, batora abandi bajya ntibabatore. Ibi rero bwana journaliste
nta gishasha namba kirimwo. Niyo mpamvu jewe iyo numvise umurundi ariko yidoga ngo nta sukari hari, nta bitoro bihari, ibiciro biguma biduga, bagaca bidogera leta. Mu gihe wanashaka n'aba bidogereye leta baba bazi niba abariko barasabira ibihano iyi leta, baba bazi abariko barananiza iyi leta, mugabo bakidogera leta. Abona journalist ko biri kose Imana yaduhabwe ingingo tubukoreshe kugira ngo dushobore kumenya ikibi n'iciza, gutahura ibiba biriko biraba aha canke hariya. Nimba koko leta iriko irananizwa n'abakanaka, tugomba gutahura yuko bajya bakanaka bariko barananiza iyi leta bakeneye ko aribo baja kuyobora, abo baja ku butegetsi. Ibi niko bimeze. None nimba bariko bashaka kwicisha abarundi inzara kugira ngo basi bikunde bakureho ubutegetsi, baduza gutwara ibiziga. Ibiro nivyo bintu batiyumvira. Mu bindi bihugu opposition ntabwo ari kwicisha inzara bene igihugu, ntabwo ari gusabira ibihano igihugu cabo. No, opposition ni umukino wa politike, ugerageza gukora ivyo ubona abantu bakunda. Voilà, bakareka kwicisha bene igihugu inzara. Aha rero bona journaliste ndabizanye ibi byose kugira ngo nze gushika kwico wavuze ngo mama ngo bitwa ngo intare revolution. Ibi nta gitangaza namba cyo kirimo, kuko nta nubwo tunagitakaza ko n'umwanya. Turazi yuko hariho iyindi mihari iterabwoba myinshi maze kuvuka. Aha twovuga za Red Tabara, nta n'umenya yuko iyo intare revolution to Red Tabara yahinduye izina canke haro ni mihare myinshi maze kugira ikiciyumviro novuga kigayitse. Ariko bona journaliste hari ikintu nagomba kuvuga, wanashaka nange nk'impanuro ntanze n'uburorero. Jewe moi personnellement ndafise abagenzi twarukanye, twanakuranye, wanashaka na benshi twanabana nabo twiganye, ubu baheze inyuma y'igihugu, atari uko baturiye amapine 2015 canke bagiye muri manifestation. Oya, inyuma ya manifestation benshi barahunze kubera ubwoba. Usibye ko hariho n'abahunze bafise ivyo bahunze, bazi ivyo bakoze. Rero bamaze gushika mu buhungiro, baciye baguma bashaka gukwega urundi rwaruka rutanabigiyemwo, aho bababwira yuko twebwe mu Rwanda tubayeho neza, rero namwe nimurabe muze, kuko vuba cyane turagaruka mu Burundi guhindura ubutegetsi. Rero byo byiza muje kwifatanya natwe, kuko nitwahindura ubutegetsi tuzobaha ibiti, tuzobaha amaposte muri leta, amaposte atandukanye. Donc nje ndaza abagenzi bagiye bakurikiye amajambo nkayo, bamaze gushikaho rero, kuko bo bagenda babwirwa yuko bagomba kuza guhindura ubutegetsi, bibaza ngo ni ibintu bica bibubwo nyene, baza gusanga ahubwo ni nk'indoto, ntibizonabaho. Abo rero kuri uyu munsi bariko baricuza. Usibye ko benshi batwawe mu kiroberi ku nguvu, abandi bakaba babayeho nabi, abandi nabo bakaba babuze amahitamwo. Nkoresha iyo mvugo, nshimye bona journaliste guhanura abarundi n'abarundi kazi bariko badukurikirana. Mu by'ukuri mu Burundi nta kiroberi gishoboka kuri uyu mwanya, ntibikunda. Mu Burundi nta kiroberi gishoboka. Uti kubera iki? Abarundi nka twese ubu turabarashe. Nta musevire. Abarundi nka twese ubu turabagwanye. Ni ukuvuga ubu utaciye mu ishamba yaratunze abagwanyi mu nzu. Turazi rero bona journaliste amabi y'intambara. Nta mwene gihugu w'umurundi ubu yoba kikwemerera ngo akunyegeze mu nzu ngo urumurobere. Ntibikunda. Ni benshi babigerageje, abinjana muri za Cibitoki, urabinjana Kayanza, urabinjana Bubanza, bose bahera nk'ifu y'imijira, atanambuko nimwe bateye. Uyu munsi rero bariko bababesha ngo
ngo M23 ikaramuka ishitse ku ntumbero zayo ngo izoca ibatiza umurindi ngo ibaherekeze kuza gufata igisagara ca Bujumbura. Rero ngo bafashe igisagara ca Bujumbura ngo n'Uburundi bwose bazoba bamaze kubwigarurira. Bwana journaliste, ndasaba ko dukoresha ubwenge, abarundi dukoresha ubwenge vraiment. M23 irabijijwe iyashu n'agasagara ka Uvira. Nivyo Bukavu barayinjiyemwo, Goma barayinjiramo na za Sake atamigwano ihabaye. Imigwano ije kubera hano muri Uvira, mugabo birabankiye, harabataye kuwa amazi. Bakoresheje amahera atagira uko angana, bahonga aba FRDC ngo babahe Uvira. Vyaranse. None byoshika basiho bagafata iyo Uvira data. Bibaza yuko bizoborohera kweri kwinjira Bujumbura. Sinibaza vraiment. Narijya abarundi twese ubu tuvuga tuti Esimana yoduha bakaza tukabavugutira umuti. Ahubwo bwana musesanguzi je hari uwa telefone yambwira ngo ahubwo bakinjira Uvira president duhitike ko tugende duhurireyo. Nibarinde kudusanga ino kabisa duhurire hariya nyine. Yes, benshi niko bariko baravuga. Jewe hariho n'uwampamagaye arambwira ati mwebwe mufise amajwi ashika kure, tubasabe nyabuna mudusabire president aduhereze ivyo bikoresho. Niturindire yuko bashiki Bujumbura ngo natwe duce mu Kirundo tuje mu Kigali. Nagire aho Kiritema avuga ati abavyifuza mugende hanaka babahereza izo nkoho nibiki mugende mubasange muri Kongo biherereye. Urumva bona journaliste, abarundi baramerereje, turamerereje naje nishiremo. Turamerereje. Rero kumva yuko hariho umurundi yohendwa nibi ngo intare revolution ngo bagomba bafate Bujumbura ngo mu ndwi imwe. Jesse nibaze umurundi ko yo baba mu gisaga hano mu gihugu cy'u Burundi. Sindavyibaza. Bona journaliste, wavuze ngo bano bacimamanda ngo nakagenda n'abandi ngo ariko barapromotinga ngo uno muhari. Mu byukuri sinovuga ko ari nabo gusa. Ugiye kuraba urugamba novuga Pacifique nini nahazwe yatanguje rumazi igihe kitari gito, aho ariko aragira propaganda zo kwerekana yuko leta y'ubundi atacimaze. Bari bakwiye kubona yuko abarundi twabahinyuye bana journaliste kabisa twaraciye akenge, kuko nimba abayobozi b'ubundi atacu bamaze, aho umuntu yaciye baza ati none bobo bamazike. Bobo bamazike ni bande bafise ivyo bamariye? Kuko aha tugiye gukompara izi ntwaro ingene ziko zirabisikanya, tuza gusanga mu byukuri izi ntwaro zihari uyu munsi ziriko zirananizwa ku rugero izindi ntwaro zisiga zinanizwa. Kuko wanashaka na opposition zari zifite zinaniza. Mugabo ni intwaro novuga ziriko zirasaksinga, ziriko ziraprogressa. Kuko ugiye kuraba ingene nyene icubahira karitanga muri ibi nabiriya, malgré que bajya nyene baguma basabira ibihano igihugu, bakwega ukuna kuriya, abashema blocage, nukuvuga bakora utwigoro twinshi kugira ngo bananize izi leta. Abarundi twari tugiye gukanura tukabona yuko nubwo byoshika mu byukuri umuntu akabaha igihugu ntaco botumarira. Ntaco botumarira kuko nuwogira icavamwe bwana journalist umubona kare. Uwogira icavamwe umubona kare kuko nimba yubaho kagasabira ibihano igihugu ciwe camwibarutse, sigura ko ataramenya gukina politiki. Voilà, mu petit joueur uwumuhaye igihugu iyo kigenza gute? Aba rero bana musamuzi naguciriyemo. Hari filime nigeze kuraba y'abantu bariko baragwanira ikamba, umwe yagenda kuzana icundi yabuze. Urumva iyo difference ya politike yabo niyo y'abandi bakoresha. Ahubwo we nyamba uno musigitoro cabuze, gerageza ukimene. Nyamba isukari yabuze, erekana ivyawe hama abantu bazoshime ibintu bikora. Iyo niyo ni nayo propaganda nziza. Akuko uyu munsi ego dufate dati isukari yabuze, dufate n'ico gitoro cabuze. Ni igiki cyo twemeza ko wowe uhaje ukizana?
kabisa uri kurakora iki nawe kugira kibone niba bizane nimba bishoboka ntabize navuga ati je Pacifique cyangwa jewe Chimamanda ndasusa ibitoro hamaro ngo manitoze muzontore nzoguma ndabisuka kawaida mu bisanzwe bariko bakora ibintu mu butamenya abibaza yuko ibi bariko bakora yuko ari byo byotuma bigarura imitima myinshi y'abarundi kukaba nkako bwana journaliste bakibitangura abarundi barabizera cyane gose barabona yuko bari mu nzira nziza mugabo ubu abarundi bose bamaze kubahinyura hari n'ikindi kintu bwana journaliste bataramenya iyi ntambara iri kirabera muri Kongo yahumuye cyane amaso abarundi ubu abarundi baramaze kwerekana yuko itakira intambara y'umugambwe wapi nibarondera umugambwe wapi abarundi bose baba bari mu migambwe itandukanye baba batari mu migambwe bose bavuga bati twese turiteguriye kugwanira igihugu cacu perezida gusa natuvuga izi firimbi atubwira dukora ibikoresho twikorera umuti ibi rero bwana reka ndeke no kubitebako no kubisubiramwo nanga impanuro bwana journaliste ivyo ngo intare revolution hazoza n'ibindi bize hazoza n'isimba ni basha ndakubesha mugabo umurundi yaciye ubwenge umurundi yamaze novuga kubona ibintu n'ibindi ibintu bishobora kumukanga ibintu bishobora no kumutesha umutwe ngo yiruke mu Rwanda ngo biteguye kuza guhindura amatwarire oya vraiment baragerageje kunaniza indongozi ariko vyaranse ku nzira y'umuheto yoyo nibacire birarura ntibikunda turazi yuko bagerageje no kugura bamwe mu basirikare biturabizi baratanze amafaranga akomeza kuribwa ibi rero no hantu rugwaruka yuko vraiment batotwagwa n'ibije byose ngo baje kugwa inyuma y'igihugu nk'abandi kubera ko bariko baroshwa uku nakuriya hama ukajambo kamwe kuri aba wavuze bariko barakora promotion iyi mihari novuga y'iterabwoba igomba ibesha ko ugomba gufata guhindura amatware y'u Burundi ni imyaka myinshi bamaze bariko baravuga aya muhe babesha ngo ibintu birahindutse mu Burundi mugabe imyaka 10 iraheze n'indi 10 izohera n'iyindi jeko baguma bavuga aya muhe je no bahanura yuko bohindura imvugo burya iwanyu hamari wanyu je narabaye mu buhungiro ndahazi ubuhungiro burajyana nibareke rero kuguma bahamagara urwaruka kubasanga mu buhungiro kuko nabo ubwabo turazi ko batabayeho neza barakumbuye igihugu nibareke rero kuza barabesha abandi bana b'igihugu ngo babasange iyo bari mu gihe nabo ubwabo batabayeho neza rero nibaza ko tutoteba muri aya majambo kandi ngikibwirwa n'icumva nicerekwa nikibona kabisa muzi bamenyera ku byo bama amajambo bavuga niyo yerekana abaribo urakoze cyane bwana Musisangozi ndizera yuko iki kiganiro abantu benshi bashoboye kucyumviramwo vyinshi by'ibinyegezwa nizere yuko cabaguye neza ku bantu bazosha imiganiro bene ibizo kwama tubibakorera kugira ngo dushobore gutahura aho tugeze ubuzima bw'igihugu na cyane uko buzoba bwifashe muri rusange rero kamunkundire nifurize umunsi mwiza Musisangozi umunsi w'ibikorwa aze kubandanya aroranirwa mu byo aza kujamwo byose urakoze cyane bona journaliste nawe ugira ibihe byiza haracari kare reka twizere yuko tuza gusubira mu bindi biganiro n'abadukurikiranye tubabwira ingene ku mirongo y'urugamba muri Kongo hifashe canke naho tubasesangura bimwe n'ibindi bitandukanye mu buzima rusanzwe turimo muri kano karere k'ibiyaga binini kabisa kananje ndonkera ko gushimira umuntu wese ishoboye kugura kino kiganiro keza arakimara cyaba ikiganiro kitari kigufi ikiganiro kitari gito mugandizere ko kitashoboye kubarambira paske carimwe ibintu byinshi umuntu cyangwa uwundi umurundi yarakeneye kumva ndetse akanagiha n'umwanya akanagitahura reka renda bifurize kuroranirwa ivyo murimo byose
nizere yuko Uwiteka akomeza kubagirira neza. Ndabasezeranyije ko twongera guhurira mu bindi biganiro byose biza guca ngaha kuri BM4 Plus. Ndakubwira ukore subscribe hama ushiremo igitekerezo cawe. Hari abantu baba bafite ibitekerezo byinshi cyane, tubasabe kutwandikira na cyane cyane ku biganiro tuba twatanze, bakabitwandikira kuri WhatsApp. Nimero ngwi kuri screen, ushobora kutwandikira uciye inbox z'umuadimi mu gihe uri muri groupe, cyangwa ugatora nimero ngaho ukaduha ibindi bitekerezo na cyane cyane ku byo tutaba twavuze mwa bino biganiro. Kandi abike banure nizere ko twongera kubana mu bindi biganiro namwe. Bye bye.